Hello my beautiful people, nkuko mubibona ni bakobwa banyu n'ubundi tugarutse. Zina ry'wanje bangita Naum, nkaba kumwe na mugenzi wanje hano Irankunda Hajara. Tukaba dufise umutumire wacu, twari dushaka banze yibwira abakunzi bacu. Ego murakoze cyane. Ku mazina nitwa Inazo Jean Bertrand. Inahatwe Jean Bertrand. Urahawe ikaze mu bwami bwa Sky Karibu Media. cyane muri Sky Media. Murakoze cyane. Ego murabibona yuko uno munsi twagize bitandukanye byo mumenyereye. Ego. Ngira ngo abatumire mwahora mubona duhora tuzanye turabatumire basanzwe. Ariko ndishuye yuko mubonye ingene yambaye. Mwese barafise amatsiko. Barafise amatsiko yo kumenya eske uyu muntu ni muntu ki akora iki kuko yaje yambaye n'umwambaro kugira kwanza mubanze mubone mubanze rero urashobora kwigira abakunzi bacu eske Bertrand n'umuntu ki mu majambo make. Mu majambo make Bertrand ni umujene entrepreneur akora muri secteur ya transformation mu kintu kitamenyerewe cyane mu Burundi. Dusanzwe duhingura amata mu shirahamwe ryitwa Berika Milk Service Company. Isanzwe rifite icyicaro ngaho Muyinga. Ikibazo rero gihari iyo transformation ibyo bintu by'amata ari mu buhe bwoko. Rero turafise agacupa ntiturakugurura tuzi n'ivyaye akozwe mu buhe bwoko kuko amata ari ubwoko bwinshi, hari ishushu, hari kivuguto, hari ayo bitwa mayawurte, sinzi rero n'ubuhe bwoko. Ego murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Ego amata dusanzwe turiko turahingura na mata akozwe mu bwoko bwa yaourt. Cyo mu cyongereza bishitwa yogurt. Ego ayo ndibaza benshi abakunzi bayo baca bayumva cyane. Hamba kubera iki Berika cyangwa Berika gisigura iki ku bantu batakizi kubera iki mwahisemo kugitwa Berika. Murakoze cyane. Berika ni novuga ati ni akazina kantu tugize entreprise twateranije amazina y'iwacu mugagisanzwe gifise n'indi siguro. Ugiye kuraba insiguro Berika gisigura ni kintu kizanye legalité dans la société. Yego. Rumva muri société musanzwe muri abantu bangahe? Muri société dusanzwe turi abantu bane. Nubwo rero iyo Berika abo bantu bane bose barimwo. Harimo babiri principal. Wowe tuvuge kuri umuki mwabo bavuze babiri bane. Mwabo bane tuvuge kuri igiki. Muri abo bane twavuga ati ni je ndi representant legal wayo iyo société. Yego yatanguye ryari? Société Berika twavuga yuko yatanguye mu mwaka wa 2016 mugabo yagiye kuvyuka neza kutwo bivuga muri 2024. Yego ikaba ninde muri abo bane yatanguje iciyumvira aravuga ati jewe ndabona yuko twogira ikintu bitwa ikintu cogera tugishikanye tugikoreyo. Bon murakoze cyane kumva tukibazo yatangujwe na jewe ico ciyumviro nagitanguye muri 2016 igihe nari mpejeje amashure yisumbuye ari mpeje humanité. Ndakunda cyane umu directeur yatwigisha aho nize Ngozi kuri Lycée Don Bosco. Yakunda kutubwira akajambo kamwe ndashaka kubabona yo mwarasohotse duhura mu ibarabara muga ati ndakuzihe umwaka wajyari mbega ubu urike. Kana kutubwira ati sinkeneye kurera abantu bimbwa. Kandi nabo niba tuba dukeneye mu gihugu ko niba baca baduha motivation. Ama rero Beritra iki cyumviro cyo gukora amata cyakujemo gute? Ego nayo kiko ndababarira ico gihe maze kuva ku ishure bavuga ati nta kazi gahari. Nari nize scientifique. Aho navuga ati na diplome y'uwanje ntiri carifye. Naca ntegezwa kuja kuri université. Ndavuga ati abavyeyi umwanya nkikirindire kuzoja muri université. Sinaguma muhira takintu nakimwe ndiko ndakora. None aca ntangura umugambi wo gukora cafeteria gatonyi. Ntangura kudandaza amata yo muri cafeteria. Ndayadandaza incha Muyinga bari bazanyeho université. Cyanavuga ati hako nirigwa ndagenda kuri université y'igihugu. Timbona ko namaze gukora nka occupation cyo mba ariko ndakora reka nige ngahe Muyinga ndiko ndakora tuno dukorwa tuwanje. Ico gihe narashoboye kwigisha jewe nyene université bivuye muri byo muri byantu byanje ndiko ndakora ka cafeteria.
incaro ndagumana iciyumviro be bino bintu turiko turakora comme cafetaria nta kuntu no biduza nkazorondera kuntu no shobora guhingura amata kurundi rugero ku buryo buteye imbere cyo cyumviro kitakiranzamwe mugabo kubera taburyo nari mfise ntibyashoka gukunda kandi nta na soutenance novuga ati yari hari niho maze kumara université nararonse abantu bangomwa nize comptabilité barampa akazi baramuga ati ngo tuguha akazi ndagenda kuba mu comptable natanguye gukora muri pharmacie d'Ogro mugabo ideye wanje inguma muvuga ati ndakeneye kuzoba umunsi umwe ariko ndihangira imirimo y'uwanje ivyo ndabikora ndakora muri pharmacie kwa bivanye n'akazi nakora akazi kanini cyane ego sinovuga ati ngo naragaye umushahara mugabo ndavye umushahara n'akazi nakora ntivyangana mugabo icyo sinayakira amantako navuga ati ni experience y'ubuzima niho mu nyuma naca hagira ubundi muntu angomwa muri imprimerie arampamagara ati ngo dufashanye bamaze kubona kuntu aho nkora nitanga ni dynamique naho turavugana turagenda turakorana katra mugabo nagumanye ide yiwanje tindi kwikorera ivyo wanje ico gihe cyose ariko ndakorana ariko ndarondera umutahe kugira nzoshobore gukora vya bintu vyanje niho twaje hamwe n'abandi abantu tumaze kuganira abandi ba jeune ndababwira ati we agenda afise ide runaka mugabo nta mitahe fise agatahe gatonye ubona vyoza ahubwo ati twebwe nta mitahe dufise ubwica nabwo ati uje umutahe wa mbere n'ubwenge rumuzanye tuzanye twashira hamwe ingufu dufise ubwo bwenge dufise Imana yaduhaye turashobora kuzokora ikintu ntibamera nk'ababitabura neza mwana ngo ati mwebwe rero ingo tabereke tuze dutangure muzozana ingufu naye duzana udufaranga dukenye duce dukorana mu nyuma niho twumva ica payeje maze kumva umugambi payeje mugabo ntitwabitahukirwa neza ko twavuga ati ni umwana imwaro tidafise umuntu aguserukira ntacovamwo ntitwabishiramwo ingufu gusa turabona promotion za mbere abandi bajene ariko barafinansa na payeje turagira amakenga turabona bagira abandi no mu bagenzi bacu abantu b'abagenzi batubwira vya bintu birakora rekana ko dutanta amachance ndakora projet yuwanje kuko numva nari nsanzwe ndayifise mu mutwe narayikoze habura uburyo ndapostira postiye ndagirirwa amahigwe umugambi wanje raba retenu baraduhamagara muri formation y'Igitega muri payeje barakwigisha gukora ama plan d'affaires ego mu nyuma baranadufinansa turabona roko za ndoto zacu reka tuzishire ahagaragara ego eske mutarasa muri payeje bari natangiye gukora hari projet bari gufite uruhande mutarafinansa na payeje tutego uburyo muri gukoresha n'uburyo bwanyu mwenyene nta wabibafashijemo uburyo turiko turakoresha ego canke nta wigeze abashoramo amafaranga uburyo turiko turakoresha nubwo iwacu hamwe n'ukuboko kwa payeje ego okay kugira payeje ibakire mwabigenje gute kugira mwumvire gute kwitura payeje nana babwiye twebwe tumaze kubona abandi bajene bariko barapostera muri payeje nicyo cyatumye muca mugira inguvu ubwa mbere twiyumvira ati ivyo vya payeje dafise umuntu aguserukira ntigishobora gukunda yego ahubwo ati ni vya bindi bavuga mu Kirundi ngo umwana imwaro mugabo dutangura kubona ko twaronse n'abantu uwo muri payeje twavuga ati baza kudusigurira neza basigurira abajene neza mugabo
ndashimira Imana yuko je nabayemwo unashobora gusigura abandi ati muri payeje nta giturire kibayo nta kuvuga ati barakuzi wewe utegura umugambi wawe ubaye umugambi mwiza ukawupostira bakayitora nkuko abapostira ari benshi bakaraba umugambi myiza umaze kwa roteni urashobora urafinanswa yego urumva na babandi bariko bariyumvira yuko muri payeje uba ufise umuntu yagusabiye urumva sivyo oya sivyo wobwira none nk'ikagenzi bacu canke abakunzi bacu bariko baradukurikirana cyane nubwira abakunzi bacu cyane cyane ugwaruka bavuga ati dukore amaboko mu mpuzu dukore kuko twebwe Burundi bwejo nubwa hirya yejo ntituzogera ku mbono kazoza y'igihugu twebwe ugwaruka tutakoze ikindi naco ni bubahuke nawe bagenda iragiza amahirwe baje muri payeje imiryango iruguruye yakira abajene bose yego hama nabo bajya bafise mentalite z'uko tuko turiga kubera leta nabo ugasanga bahejeje bariko baridogera leta ngo ubuzi bwarabuze bobo gute mu bisanzwe navuga ati ko ubuzi ntibwabuze habuze umutwe kwiyumvira ubuzi akazi umuntu aragakreya nababariye yuko twe niga muri Don Bosco mu directeur atubwira ati sinifuza kuba wabona mwabaye imbwa niko yatubarira ndashaka yuko tuzohura ndavuga ati ubu urike ico rero umaze kuvyiyumvira ryo je nico nakoreyeko nimva ati nta muntu ufise ari musabira akazi ni jewe jenyene ntegerezwa kwirondera akazi kiwanje rero nobwira abajene bakora amaboko mu mpuzu batangure ku tuntu duto mugabo biyumvira na binini ivyo bintu bafise mu mutwe navuga ati ayo ma projet bafise mu mutwe niba yavumise aje hanze abantu bayabone kuko ubwambere bazogukritika ubwambere bazogukritika ugati bino bintu urimwo ntibigenda ikindi naco novuga ati ugwaruka rwinshi go kwikura mu mutwe gwikure mu mutwe yuko ruzoheza amashure ruca ruronka ubuzi canke muri leta canke bareke no kugaya ubuzi ivyo nyene biri mu bintu byugarije abajene bikigi baba bumva yuko akasino gakora je nibuka ikintu natanguye kuvuga gihe natangura gukora navuze ati urebe ngo manubuke diplome yanje ndayishire hasi diplome ndeke kuyiraba nabika diplome ndareka kuyiraba navuga ati rero reka mpambane burere reka rero mpambane benshi bafise akanyara bavuga ngo je narize bijya no bikora burya ngo ndababwira impamvu abantu batize akenshi baturusha gutera imbere twebwe abantu bize novuga yuko dufise igipfunko kitiri mu maso uguma wiyumvira ati ejo je nzoronka akazi hakwiyumvira gukora ejo nzoronka akazi nk'ubu birababaje gusanga uri umujene uriko rakwiza imyaka 30 ugisaba mama wawe isabune yo koga gusubona aba yarenge mugabo bariho kandi benshi bariho agasanga ntari kariyumvira gukora ikintu na kimwe wewe waguma ateza amaboko mama wiwe ega n'abavyeyi baraturambirwa abavyeyi baraturambirwa bavuga ati n'umukene na nyina aramwana n'umukene na nyina aramwana kuko mama wawe yakwigishije muvyeyi wawe yakwigishije kugira nawe uzomufashe kugira nawe uzumufashe abona ngo ni kurunyunge nimba ari ikintu cyambere kibabaje nje nabwira indemera Bibiliya jeje mumaze kuribona no muri Bibiliya ivuga ati yuko Bibiliya itubwira yuko umukene nyina mwanka yo byaratumye ngira novuga ati ishavurizima je nagize ishavurizima ndavuga ati umuntu wa mbere akunda umwana we ni mama wiwe mama ashobora kunyanka kubera nkenye ibazere mu Burundi wewe tireka ro nkore kugira mama aza nkunde nicyo natumira abajene tureke kuguma tuhanze amaso leta ahubwo dukora amaso mu mpuzu dukore tuganire n'abantu ba entrepreneur bariko barakora batubwira iyo baciye eske none nk'ubu nta bandi ba Jean marketing mukeneye canke recruitment yarahejeje kugira twumve yuko hari bene wacu bashobora kuza bumvireho baronkeraho amahirwe twebwe muri Bereka ariko ko imiryango yuguruye imiryango yuguruye ku muje no ariwe wese araza tukavugana kuko nabwo ati Bereka gisigura ni l'équilibre de la société twifuza kubona umujene n'umwe
yicaye atari karakora canke atabaye mu buzima bwiza hariho ukuntu twoshobora kumufasha naho riba kirico gihumbi kikaboneka ejo nacoronka ejo umukobwa nk'aba twobwa twari dukorana kenshi badushingira ntabwo ati ndashobora kwigurira ikamba mbiri ntarinze kugura umuvyeyi ndashobora kwigurira amavuta ntarinze kubwira umuvyeyi nako icoro kiraduha ishema tukabona yuko intego twihaye iri kiragenda hama rero wibona hehe mu myaka nk'ibiri canke itatu iri imbere Berika uyibona hehe Berika mu myaka nk'ibiri iri imbere turiko turabona yuko izo bigeze ku rwego ruteye imbere rushimishije kuko akenshi intango ya migoyi mugabo turiko turakoresha ingufu zishoboye kugira Berika itera imbere ama produit yacu kuri gihugu cose no hanze y'igihugu turiko turavyirukamwo ku buryo muri umwaka wa 2025 atantara nimwe y'igihugu itazoba iyazi hamwe binakunze no muri zino peyi bino bihugu duhana imbibe bazoba batanguye kuyabona bashobora kuyaronka vyoroshe yego musanzwe ngwishaka gushika ahantu kure urota ibintu binini cyane gose kandi bari bigufashe mwe muzohashika hama ku bantu baba bashaka kurangura bo bakura hehe bimeze gute Kikantu bashaka kurangura twebwe dusanzwe dukorera ngaha imuyinga muri quartier Kibogoye musi muri DPE aho turashobora kuyaronka urashobora kuyasanga kandi imuyinga ku isoko muri galeri kwa Selemani bashobora kuyaronka abantu baba bakeneye nayo kugura rimwe aha imuyinga alimentation menshi ariho turavuga nko kuri alimentation ibazi cyane yo kwa Amini ariho kuri alimentation yo kuri station kwa Carfan ariho kuri alimentation iri kuri station kwa Polinari ariho Ikobero kuri muri restaurant kwa Amisa abantu benshi bikobero barahazi barashobora kuyasangaho ariko aragugwa gute kuri detail ko bamwe nyene baba bashaka detail ni kuri detail bakagurisha 3000 namahera make cyane bivanye n'ukuntu icupa ringana n'ukuri ni namahera make ni cyane gose urarwa uganasigaza kandi abani unyoye n'ikintu kingira kamaro mu buzima yego unwa amahera make wunguka ibintu byinshi mwumvise yuko unasa neza ako kugusa neza nje niko mbashaka ubugira ndayagira regime no kuwambere koko gutaka je muzabamumbarira ni mwaye zakakoze muzabamumbarira muke mumviriza na différence iri entre andi oya ahubwo nje ngira ko nugurura ya kugira bande ntango ubuhana cyane gose jewe bande ntange kwanze byo numvise kuko ndi mu bantu ba mbere bakunda yawurute ugereranije n'abandi bantu ngira naho bayamenye ndo yatora rero reka banze ntanga ubuhamya icambere cyo ni meza ayandi ubanza ukagira uko turanabatumye muze mugere ku ruganda ako nakambere twashige ku ruganda tuvyira yego sawa murakoze cyane Arenze tubwire gute Berika murakoze cyane murakoze no kudushimira ameze neza arimo kanopera murakoze cyane atera na apeti guys urero twagira ibyo twumvise kana ibyo yari kuratubwira ko iyo twuguma twumviriza tubwira twari usanga tuvuze n'ibyo tazi ubu twayumvirije ikita cyambere nabonye nturinda kugwacuka abameze neza wowe ucugurura ubunyoye afise akanopera babandi bakunda bisi wogira turimo yego promoge harimo kabisi guys kariyo cyane nukudutekera dutwari goze tugende kubereka abanyene cyane gose abanyene imuyinga ukuntu bimeze hamatira guteye intege cyane duteye intege n'abagenzi banyu kuba mwariyumvira ico cyiyumvira kandi mukagira ikintu nk'iki gusa ari kibazo ntabajije kubana nta kibazo na kimwe bitera yego reka nabwo ati cyane gose murakoze Ingozi vorashwaramwo kuko Ingozi ndahakunda harandeze imyaka atari mikenyi vuba rero muratangura kuyabona muri ano magaleri yegereye Interbank
mu minsi azoba yabashikiriye. Yego turayiteze cyane kuko kubabwira ngo namata ryoshe ndisiri benshi bashaka ngo dutelefone turayakeneye ari mukuza gusa ndibaza bari kure arashobora kubashikira nibwo mutaragira cyane gose atubariye turabarungikira. Bashobora gutanga nimero ya telefone ku bari kure kugira bashobore kuyumva bayakeneye bagire komanda ariko no kuri. Yego mashaka kudutora kuri nimero ya telefone 668 ubusa 31 16 yego canke ku 668 21 10 33. Yego aramushikira nta kibazo naho barungikira amahera mu mbe ko ari ahantu hizewe Nta kibazo murasha no kutwandika kuri email yacu kuri berikacompany@gmail.com. Oya nta rundi rubuga turiko turakoresha gusa turiko turarondera kuntu tuzokwegera Sky Media kuko nayo ni umujene kandi ibikora neza gose. Kandi nabo bari mu bafashijwe na Payeje. Yego kuga tubegere bashobore kubidukorera bashobore kuza banatwamamariza. Yego aho rero zoba wituye neza kandi zobuguye hashasha kuko Sky Media niyo irikira bikora neza muri no misi. Murakoze cyane. No kwamamaza ibintu byawe ukaza no kuri washitse kandi wisanzure wimve ko ari muhira. Murakoze cyane. Yego hama impamvu yoba yatumye uza kwitura Sky Media yoba ari yo nyene yuko nayo yoba yafashijwemo na Payeje canke hari indi mpamvu ufise? Oya twitire Sky Media ko yafashijwe na Payeje twahitiye turavye kuntu ivyo iri kirakora kini naco cyaduteye motivation ni kwera arabajene kuko turugwaruka dutegerezwa kuduzanya mu kirundi novuga ati ko ama generation arakuzanya. Nimba ubutubona abafise imyaka 50 bafise impangu niko bagiye barakuzanya bangana nka kuno twebwe tungana. Rero ntiwahisemo nabi bahisemwe neza cyane. Murakoze cyane. Karibu kandi. Murakoze. Rero tugushimire ku kanya kanyu mwadutijije kuba mwahevye ibikorwa byanyu mukaza gufasha abakunzi bacu ko n'igikorwa kinini dufashirije abakunzi bacu kuko duhora tubura ibiryoshe. Twifuza kunwa ibintu bimeze neza twifuza kandi no kumera neza burya ari ikintu kiza gituma tugira amagara meza tugasa neza. Ico kintu no kurumva n'ubufasha muba munaduhaye turabashimiye cyane rero kukigoro mwakora cyane gose. Yego sinzi yuko hari akajambo mufise mwobwira abakunzi n'abakiriya bashasha tugira turonke murahawe ikaze mugira ko muna bibutsa akazina kanyu. Murakoze cyane icyambere manje kubashimira ndashimiye Sky Media bashoboye kudutumira mu kiganiro kuko nevuga ko twatowe muri benshi si benshi bagirwa ayo mahigwe. Turashimiye Sky Media uburongozi bwayo kutwiyumvirako turashimiye namwebwe mutwesheje ikiganiro muhezagirwe Imana bahezagire. Nkabwira abakunzi bacu cyangwa abakunzi ba Sky Media n'abakunzi ba Berika baze tubaha ibintu birahari baze banywa amata afise akamaro mu mubiri n'akanovera kandi aryoshye. Yego nongera mbwira abagwaruka cyane ariko baradukurikirana ko twokura amaboko mu mpuzu tugakora tukanitura n'umugambi Payeje ko Payeje yaje kuri twebwe ugwaruka. Tukanashimira n'umugambi Payeje nyine icubahira umukuru w'igihugu we yatwiyumviriye ko yarakoze cyane gose kuko umurundi hacha president benshi ntawari bwa bumujama w'abajene kanye n'icubahira umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi turamushimira cyane. Niyumviriza kino kiganiro azimve ko abajene bashima bamukengurukira ko baye nibarabara turi abantu benshi mu cyane gose kuko wowe uronse urumva yuko hari abandi bantu nyuma bariko baraza kubera wewe kandi kubera na wa mugambi wa Payeje nyakubahwa no kuri turashima cyane. Hama dushimire namwe mwese mwariko muradukurikirana tubibutsa yuko turi na Sky Media mwavyumvise yuko wowe utaraza kwamamaza kuri Sky Media uri kuracikwa uri kurahomba kuko niyo iri kirabikora neza akakanya rero munyaruke muyiture. Nikaze mwese. Yego turabashimiye mugira umusi mwiza n'ibikorwa byiza bye bye munagira n'umurava mu bikorwa byanyu. Murakoze cyane muhezagirwe.